Big Fizzo Satubi nibo yama yantumye ko Natasha ngira ngo reka vyivugire niho bo vyumva neza. Okay, abantu nifuza ko bafata mu mugongoni Natasha la normal la boss la bamba Satubi Big Fizzo on the floor Big Fizzo. Reka mbashimire Imana yo mwijuru ibahezagire. Basiba kurima ariko ntibasiba kuvuga ndogusasa indava sinzokuta mukaga nzogukuya kuya nkusasire rirenze iririnde rirenge inyamusa n'inyanga. Baby give your heart tutujambo wambwira ndagufise ku mutima wanje my honey can be swaga impano nazivukanye ariko muziki cyane yatango kwimvamo mu bihumbi 2009 nibyo ndimba gospel sinkunda kwinjira mu by'urukundo cyane mugabo abantu bafite amasosiyete y'amakampani agiye atandukanye barashaka kutwitura by'ukuri amabati meza akomeye tuyakura amatibe meza akomeye tuyakura Yes, twari twabemereye ko tuzakuza dufise abatumire bacu ba mbere mwababonye urabona ko turi kumwe novuga ati n'abagabo cyangwa abashinga nahe ego ni kiganiro Be Life Show turi kumwe n'umugwi witwa Gutega Boss Ndabana bagenda n'umugabo barerewe mu kigo Fondation Uwiragiye. Ego reka turabaye ikaze duhereye kuri wowe nyene novuga ati waje watuzaniye kandi mwakoze kuba mwarashoboye kubona impano imbere yacu mu kazi dushikiriza. Ngiriye ko ndakupresenta ni Alexis asanzwe ni Alexis Gordier nimubona asanzwe ari umumenyesha makuru kuri Radio Maria. Karibu muri BTV. Turashimye turishimye cyane. Mumeze neza muri Radio Maria? Turakenguruka. Bishasha n'ivyari. Bishasha nuko duguma dusenga ishapure yose. Ego cyane. Ego reka duhere ku buryo bwanje turana umusore akiri muto yambaye agapira kanditse ko Fondation. Okay. Turaguha ikaze cyane. Okay, murakoze kumpa ikaze kwino TV yanyu. Bakwitande akazina kanje nitwa Ndwa Edward kesho bakunda kuntaza Ken B Swaga. Ken B Swaga. Yes, ku buryo bw'umuziki. Yeah. Wachangamutse cyane Ken B Swaga? Na cyane. Hagiye ufite imyaka nk'ingahe? Ufite imyaka 24. 24. Yes. Ego turaza kugaruka ko gato yari ko reka duha ikaze mugenzi wawe. Karibu cyane. Murakoze. Meze neza? Ego ndashima Imana. Mwitwa bande? Nitwa Terence Ninahazwe. Terence Ninahazwe. Ego. Wo muri Fondation Uwiragiye. Ego. Turashaka kumenya Fondation Uwiragiye ni canke niki? Okay, Fondation Uwiragiye ni kigo dusanzwe tuderewemo nk'abatabona. Kandi ni kigo novuga ko kidufasha mu buryo buno nyine bw'impano zigiye zitandukanye ndetse no kwiga mu buryo bwo mu ishuri. Akaba rero twavuye uno munsi rero tuje ngaha kuri televiziyo kugira ngo bikunde batubone batumenye kumbure banabone n'impano zacu ariko barakurikirana televiziyo muri kano kanya. Ego nayo ni hariya muri commune ntango amakiro gisagara ca Bujumbura nyene zone Ngagara Kayitire industriel uwo dushaka niwe dutora. Murakoze. Yes, twabonye ko mu ndirimbo mwaje mutuzaniye harimo nyene yitwa Fondation Uwiragiye. Reka dusabe mu winga bw'ivyuma bayidushiremo gatoyi tuca tugaruka kumbure tubandanya n'ikiganiro cacu twongera tubwira bariko baradukwirikirana murashaka kutwandikira ariko ikibazo mubaza bano batumire bacu ari intererano canke iciyumviro mushaka gutanga ni murahawe ikaze. Inimero ni 75 550 508 hama dukwirikirana karimbo kabo kitwa Fondation Uwiragiye hama tuce tugaruka. Fondation Uwiragiye abavyeyi bitaye neza y'ibibondo. Fondation Uwiragiye itaha abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Fondation
fondation abavyeyi reka mbashimire imana yo mwijuru ibahezagire mwakoresheje ingufu nyinshi mudukura mwikumirwa mudushira mu muco w'abandi abavyeyi reka mbashimire imana yo mwijuru ibahezagire mwakoresheje ingufu nyinshi mudukura mwikumirwa mudushira mu muco w'akazoza fondation wiragiye abavyeyi bitaneza y'ibibondo fondation wiragiye yitaha abana bagendana ubumuga bwo kutabona fondation wiragiye abavyeyi bitaneza y'ibibondo fondation wiragiye yitaha abana bagendana ubumuga bwo kutabona fondation yes I bamwita Ken B Swaga turabona urafise impano kabisa iyo ni indirimbo wakoze ku bwa fondation wiragiye aho usanzwe urerewe sivyo yes ni kigo indirimbo yonyene irabivuga ariko mbega imaze igihe kingana gute ico kigo tuvise ko kirerewemo abagendana ubumuga bwo kutabona mbe mwo muri bangahe okay turabana 73 mwese mugendana ubumuga bwo kutabona yes hama bafise ingabirano kumbure zo kuririmba ni mwebwe mwaje muri ngaha yani mugenzanje nyene ni nahazo trust turi kumwe ngahaye twe dufise ingabirano zo kuririmba ya ego tusabe Alex nawe atubwire gute wahuye n'aba basore abasore musanzwe saba gusa bari mu ico kigo bafise ingabirano aba nabari imbere y'abandi mugabo ni benshi hari abavuza inanga abavuza amakembe hari abavuga amakuru mu kiwani ariko nabo basanzwe bafise ubumuga bwo kutabona mugaba ababaza imbere cyane cyane ikintu cy'umuziki mu kwandika indirimbo kumera kuzisohora rero aba mu guhura mico kigo isanzwe fiseho ubikorwa nkora cyane cyane nkakimenyekanisha nkongera nkabanjijwe no gutanga amakuru mu ico kigo n'ababana kubera mubona bafise ubumuga badashobora kwijana aho bashobora kugenda kuko umuntu adafise ubumuga bwo kutabona agenda ari kumwe n'undi muntu amwereka ingene ahaja mu guhura n'aba hari umukenyezi yitwa Uwiragiye Sylvia niwe yagize ico kigo mbe nawe yo bagendana ubwo bumuga canke nta bumuga agendana wewe nta bumuga afise gusa yagize umutima w'impuwe aca yumvamwo gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona yatanguye yegeranya abana 13 mugabo ubu ashitse ku bana 73 bagendana ubumuga bwo kutabona arabasomesha mu ishuri hari n'abageze muri kaminuza mugabo ico kigo kimaze imyaka 3 gitanguye kivutse ejo bundi giheruka guhimbaza isabukuru y'imyaka 3 nuko abo bana twagiye turamenyana kubera nari nsanzwe nkora ikiganiro ku Radio Maria citwa ndi nk'abandi cama kivuga kuwa kabiri gihe cy'isaha 10 z'umuhingamo nakunda kubatumira nanje mu biganiro mu radio ariko nanje canumva nkuzwe ko mbonye ingabirano zabo ngiye mu ico kigo kuhakora ibiganiro nkavugisha abayobozi b'ico kigo nkumva ko nanje mu gutera agaterano kanje nokora kugira ngo ndabafashe impano zabo ndazimenyekanishe nabo babe abaririmbyi bakomeye nayo mpamvu naciye nitura n'iki kinyamakuru cyane no televiziyo yanyu kugira ngo BTV namwe mudufashe muje mu bandi muheze mugaragaze izi mpano z'aba bantu barerewe muri fondation Uwiragiye ego cyane reka hari akandi karirimbo mu turimbo baje batuzaniye tugakwirikirane nako nyene gatoyi hama tuce tuzana ibibazo vyacu kuko baradukwirikirana tuvuze ko nimero ni 75 550 508 hari ico mubaza canke hari ico muterera murahawe ikaze iravuba unyaruke kukuru wanje queen of my heart ndagusabye ugumi impande yanje baby give your heart tutujambo wambwira ndagufise ku mutima wanje my honey
nukuri iyo ndakwibutse umutima uranyanka zo gufata urutoki ndetse ndakwambika impeta kuri ntuze kumva amajambo bagateranya n'ukuri ndazikweri bariho basiba kurima ntibasiba kuvuga bazovuga nka yawe ajya bo bayicareko ariko my love ndagusabye uze wihorere kuko buri musi ndazi yuko bazovuga aya wazoyabahera mu kanwa batema ntereke urazi ntibabuze basiba kurima ariko ntibasiba kuvuga ndagusasa ndava sinzokuta mu kaga nzogukuya nkusasire rirenze iririnde rirenge inyamusa n'inyange telefone ya makuguti kwanje kuri WhatsApp notwe nkore ntiziva ko nguma hafi nguma mu mutima ndakubuze ndasarara Can be swagger ufite impano nyinshi urarapa kongera ukaririmba yes inspiration yawe canke wakunze kuririmba kuva ryari Can be swagger Can be swagger impano nazivukanye ariko muziki cyane yatango kwimvamo mu 2009 yes aha bigenda gute kugira ushobore no gushobora kwandika indirimbo uje muri studio beninde yakubwiye ati byukuri burakwiye uri muririmbyi byagenze gute afite je natangwe narimba nakondika indirimbo ya mbere maze kwandika afite yarakunzwe cyane n'abantu ndashaka kuronka umuntu arafasha avuga ati urafise impano wafise ingabirano zo gushobora gushika ku ntambwe ishimishije ndakora indirimbo ndayisohora mu ntara Kayanza ndayisoye ndashaka ku radio iravuzwa keshi na keshi rero maze kumva indirimbo zanje zikunzwe Imana yagize uko ibigenza irarungika umuvyeyi wacu mama Fondation Mama Pen arashobora kuza kudutora kuntora arashobora kunzana ino nawe numvise impano ufise aravuga ati ntibyohera ngaho arashaka kusoreza indirimbo zishaka kuri zine ariko zose hamwe n'izitanu bashe kuzikorera ama clip video zose ni clip video zirabona yes hari abatwandika ati bite nanje ndiko ndabakurikirana ko donc babwire ko bashoboye kandi ubatubarize kindirimbo zabo ziriko kuri YouTube yes indirimbo zacu ziriko ku rubuga vraiment gwitwa gute Fondation Uwiragiye sivyo tugerageje kubiraba ugomba kuyiraba kuri YouTube arandika Fondation Uwiragiye agaca yandika izina ry'indirimbo yitwa nk'iyo gira vuba cyandika gira vuba hama agaca gira by yaririmbwe na Ken Biswaga ku rundi ruhande turi kumwe na Terence Ninazwe ni umuririmbyi nawe nyene afise impano nk'iyi ariko wewe yavuze ati je n'ukuri ni gospel ego Ndi gospel nahisemo guhimbaza Imana ego hari indirimbo nawe umaze gusora ibona canke itabona indirimbo zitabona zirahari zishaka kuri zitatu mugabo ntazo twaje tuzanye ariko zirahari zimaze gukorwa mugabo ubwo twifuza gukora album yose twifuza gukora album y'indirimbo zishika ku ndwi twifuje ko zoja rero hagaragara dusize kwiye nuko zifise n'amasanamu yego nuko taranka uburyo buke ngo tuzibonesha ama tuzikora dushishirize ko gatoyi imwe muri izo ndirimbo mbere uramaze kumenya izo twara urukurikirane ni yahe donc izo bikutwara album yego yitwa naragutora ninje yego hama nikandimbe gatoya numva ijwi ryawe uri kurira uboroga ati ndapfuye ndakwegera ndakubaza ni Yakobo niki kigutera kurira ntangazwa nuko nakuvuze ko byinshi kera utarabaho we na mukuru wawe none se ko wihebye ugata umutima yenda Yakobo niwibuke isezerano Ethiopia na Seba naona ebye kubwawe ndakubaza niki kigutera kurira Isiraheli ko nagutoranije ndakubaza niki kigutera kurira Isiraheli we ko nagutoranije yego cyane bamwita Terence mbe ntagateza rero
ibintu bya gospel ko byo guhibaza Imana kenshi nabo nkunda kugira amatazirano Ariko kumbure ya abantu bihara. bazanaza bivanye n'icyo shoboye. Okay. Yes, wavuze ufite indirimbo zishika kuri zitatu kandi zaheze. Iyo ni imwe mu ndirimbo kandi twumva ko imeze neza vy'ukuri, urumva ukuntu ayibongoza kandi mwavuze ko muri benshi cyane. Nibaza ko n'ikindi gihe tuzoshobora kuja kubagendera tubone nabo bandi bavuza ikembe nibi. Ariko turi kuri wowe nyene Terence, igiki wobwira abantu bose bariko baradukurikirana kumbonesha kure BTV? Sawa murakoze. Ubwa mbere na mbere kamana nshimire umuntu wese yahira ibyiwe agarika umwanya wiwe agadukurikirana akatubona kandi akanatwumviriza. Reka nkaje wenyene nk'umurinzi wa gospel navuga ati bari muhezagire. Hama cyo nobwanya ko badukurikirana kuri televiziyo ubwa mbere kuri TV yacu kamvuge ngo ubwa mbere nugukunda twebwe turiko turakora bagakunda n'ibyo dukora hanyuma kandi uwogira icyakora bakadushigikira mu buryo buno na buriya kubera hajya umuntu w'umuririmbyi nibyo tubabaho kandi dufite impano wanagomba hari naho turirimba by'ukuri ugasanga turabishoboye mugabo bivanye n'uburyo umuntu usanga nyene agenda afite uburyo budashobora gutuma yameriyora cyane ugasanga ntaho turiko turashika kuvuga ngo abantu bari bakunda iby'iwacu badukunde hanyuma bace bagira icyo bakoze kuri twebwe mu buryo bwo kubanza kudutabwa ngo dutere imbere si kuvuga ngo guterera amafaranga gusa n'ibyumviro nabyo nazo ni intererano kubera abarundi benshi igitigira kirekire usanga turiko turumviriza indirimbo z'abanyaburaya indirimbo zabo hanze gusa ugatanga tubwo indirimbo zacu nk'abarundi n'abarundi kazi ntituzagaciro rero bakunda iby'abarundi bakunda iby'abarundi kazi hanyuma ngo tubashe natwe kugira aho dushika dutera imbere mu byo kuririmba kuko bizatuma dutera imbere nka twebwe hama bitume n'igihugu cyacu kimenyekana mu buryo bugiye butandukanye hama nkaje ndimba gospel kumbe ntazumva ubutumwa babashe kwizera Kristo. Ego murakoze cyane nibaza ko bariko baradukurikirana bamaze kumva akamu mwabateye kandi ndazi ko hariho benshi badukurikirana kandi bafise n'uburyo n'umutima wo gushigikira abantu bafise impano nkamwe. Ku ruhande rwa Ken B Swaga we turabona ko nawe amaze no gusora indirimbo mbe indirimbo zawe zirashika mu bantu ubona bazakira gute nubwo he butumwa wisunga hanini twabonye indirimbo igira vuba ni y'urukundo uri kumwe n'umukunzi turafise n'indi yitwa ibitangaza n'izindi mbega wisunga nubwo he butumwa donc ukoresha cyane mu kuririmba. Okay, afite murakoze kumbaza ico kibazo. Keshi na keshi mvuze nko ku bantu keshi b'abahungu hari gihe keshi usanga ufise umukunzi sana umufise ariko nawe uramufise ariko aya naho ndagira wabaye umuvugizi yes waba bafise okay oye burya nk'umuntu dufate nk'umuntu dufate umukunzi wiwe dufate nyene akamwereka yuko biri kumwe nyene akamwereka yuko yomuba hafi yiwe kuko hari gihe nk'umuntu akunda nk'umuntu akamukunda ariko akamukunda akamwereka yuko amukunda ariko batari kumwe nk'ijya bazokwizeza ibitangaza nk'umuntu ashaka kugubwira ati agukunda kumba kunda uriya cyangwa uriya cyo gituma nashatse kubabwira yuko gukomeza urukundo kunda rugwa babiri wirujyamo nawe akaba imana nyene mugakomeza urukundo muri babiri bana kugenda hariya ubonye uriya mujana n'uriya cyangwa mujana n'uriya mukamenya yuko mwizeranye mukavugana amajambo nyene yo gukondera muri babiri nyene mukamenya ukuntu nyene mushobora kwiyoroganiza muri babiri yes nibwo utuma nashatse gutanga kugire ntibaje barashobora kuza baratana hirya no hino nyene nawe nigiki wosaba abantu bose bariko baradukurikirana n'akajambo ubabwira. Okay, afete cyambere na mbere nuko keshi na keshi abarundi n'abarundi kazi batangura gukunda indirimbo ya twebwe abarundi na cyane cyane uri kuravuza indirimbo yo hanze Ken B ntazomenyekana uri kuravuza indirimbo ya Diamond ntazoshaka kumenyekana cyangwa uri kuravuza bantuzenya hariya ba Medi hariya Ken B ntazumvikana cyangwa Terasi ntazumvikana utari kuravuza indirimbo yiwe ariko bahereye ubu nanone bakavuza indirimbo zacu twe abarundi twe tukiri bato hasi kandi twoshobora kumenyekana cyane tugashika ku rwego ariko niba bakomeza gukunda indirimbo zo hanze ntaho tuzoshika kandi ntacyo tuzoshika nk'icyo rero ushaka gusaba ushaka gukunda indirimbo zacu
kandi na leta y'u Burundi kadufata mu mugongo n'abandi baririmbyi badukuriye bakadufata mu mugongo bakabona yuko natwe rutegezwa gushika ku ntambwe ishimishije ego n'abandi bose babishoboye bakadushigikira bakabona yuko abagendana ubumuga bwo kutabona natwe dushoboye. Ego murakoze cyane umengo Terence yarafise akantu ashaka kunganira. Ego murakoze cyane ni kuvuga kino kintu Ken Beck avuga reka nanje nonge akantu gatoya ni kuvuga ngo umuntu wari we wese ari uba mu Burundi ari umurundi ari umunyamahanga ari mu Burundi agira icyo akoze by'ukuri ku muziki w'abarundi hanyuma kandi kanagomba kongera ko hano twabuze ngo ndimba gospel reka cengena ntiyakamo numva n'indimo zo guhimbaza Imana mugari kambwira abantu bafite amasosiyete abantu bafite amakampani agiye atandukanye bafite amashyirahamwe bagomba gukoresha indirimbo zabo n'ibyo ndimba gospel sinkunda kwinjira mu by'urukundo cyane mugabo abantu bafite amasosiyete amakampani agiye atandukanye barashaka kutwitura by'ukuri tukabakora indirimbo yabo nziza ikawa neza. Yego dutanga akarorero kumbure nubwo batarisha amahera ariko mucishe ko gatoya harako nigeze kumva ka ni Musumba Style canke ego ni mwe mwagakoze ego Musumba Style tutayiriye twumve gatoyi ukuntu mu bigenzi. Ego Musumba Style waje hageze mu Burundi Musumba Style waje nk'inyishu ku Barundi uduha ibikoresho byiza ngo dusanasana amazu dusezere nyakatsi tubeho tutavigwa wadupfunyiye urugendo gukoma tujiburaya kukabeyi gatera umworo kumwenyura kukabeyi katotuma umuntu akena amabati meza akomeye tuyakura amatibe meza akomeye tuyakura amafera beto akomeye tuyakura imireko myiza ikomeye tuyikura. Murakoze cyane Musumba Style murazi ko atagafaranga mwarishe mu mbonesha kure BTV kumbure ni mwaturiha tuzobakorera amasanamu ino ndirimbo tugume tuyicisha ko kenshi hama Musumba Style ikomere imenyekana twariko turumvisha impano z'aba basore bashoboye kugira ama publicité n'abandi. Ego hamwe nagomba ndangiriza kano kajambo mvuge nti ndafise concert ndiko ndategura mu ino minsi mu kwezi kw'indwi twabise concert ndiko ndategura guhimbaza Imana no kuvuga ngo ndahamaga umuntu wese afite cyo gukora kuri iyo concert izobira mu ntara ya Kayanza umuntu afite cyo gukora kuri iyo concert kuko ni concert izo biryoshye by'ukuri zo ndi kumwe nayo mbyagiye batandukanye ngo ngamu gucaje no kuvuga umuntu wese afise ico gukora kuri iyo concert by'ukuri azoturondere agite duterereye ari iciyumviro ari kudusengera ariko akantu ko ku mufuko naho twamushimira. Ego murakoze cyane reka dusabe Alex nawe nyene atubwire nk'umusanzwe afasha abano basore abakurikiye ni giki wobwira bari ko baradukurikirana nakaye kamo bobatera canke ico basaba. Murakoze cyane umenyesha makuru jivi akamunotera abantu bako baradukurikirana jewe nkwirikirana aba bana imisore baraciga mu mashuri yisumbuye nk'ubu waracari mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'intango nahisemwo kubona impano yabo ncamvuga nti reka ngende ndirukanga ndazigaragaze ndazamamaze cyane cyane mu gihugu cacu nkuko bagiye baravuga bati nta muntu azoza aravuga indirimbo ya Diamond canke y'abandi baririmbyi bari hanze aba nabo bariko barakora indirimbo zo mu gihugu ntihagira abantu bazivuza. Jewe ndatera kamo abantu batandukanye harabari bazi yuko abantu bagendana ubumuga bwo kutabona badashobora kuririmba ngira mumvise amajwi yabo ko abameze namajwi arongoroye mbere asumvya nabajya tabumuga bagendana bwo kutabona. Ndatera kamo ubwa mbere nohera ku bantu bafise ico bishoboje kubera barandika indirimbo bano bakabura ingene bari buzisohore bakabura ingene bagira ama clip video izo ndirimbo nka Terence yavuze ko afise agomba kugira album y'indirimbo ndwi nk'ubu nta buryo afise bwo gushobora gusohora izo ndirimbo kuba rero duteye iteka mukatwakira mu ino televiziyo BTV aha biraca biraza bizukunyene ntihaburuza kumva gira ati nakozwe ko
aba bana ngomba na jewe ngire ukuboko nshiremwo ndabateza imbere Yego. kuko impano zabo murabona ko ari kuririmba batakomeje izi impano zabo niba muco usanga mwibarabara bagiye gutega amaboko bagiye gusega hama nkatera akamo abantu b'abaririmbyi bamaze gushika ku rwego rwo hejuru Yego. uyu mwana Ken Biswaga asanzwe mbere ari n'umutwa ni gake twara tubona abana b'abatwa bafata impano yo kuririmba bakabijamo cyane naho atavyivugiye reka ndabimuvugire kubera je tuganira vyinshi yama yantumye ati nyegerera abaririmbyi bakomeye baba Natasha ba Big Fizzo ba Satubi ba Larijo ariko nabarondera ntifasha uyu mwana ndamaze kurondera umwe abo bose sinabarondera ariko ndamaze kurondera umwe nkamukontakita kugira ngo izi ndirimbo yasohoye zitanu zishobore kumenyekana bamufashe kugira igiteramo bamere nk'abamukuza nawe aduge atera imbere ariko usanga bakubari ibintu byinshi birebire ugasanga umengo bashira imbere ibintu by'amaronko ntibashiremo wa mutima wo gukuza batoye nabasaba rero ko kugira ngo basige izina bandike izina baduze batoyi nico tuzobishimira nico igihugu kizobashimira nkarangiza rero nshimira BTV televiziyo yanyu mwashoboye kutwakira mukamamaza izi mpano z'aba bana nkashimira mbere n'umukenyezi Uwiragiye Sylvia kuko n'umukenyezi jewe tumaze kuganira afise umutima w'urukundo nkamwe turonsa abakenyezi nkabo mu gihugu bafise umutima w'urukundo nkawe abantu benshi ngira ngo boronkurukiza kandi yovyigisha benshi ivyo ndabivuze mfatiye ukuntu wewe ariza abana 73 bameze gutya batabona hari abatabona completema nabandi babona ivyigiji mugabo badashobora gusoma arabasomesha arabafungurira arabambika izi ndirimbo zitanu Ken Biswaga niwe yatanze uburyo bwo kuzikora amaklipe video vyose murumva umutahe ko atari mutoyi rero nasaba bamufatire ko akarorero babone bati gukora igikorwa nk'iki kugashigikira abantu nk'aba anyu nta bindi bikuzanira atari imigisha atari kuba mu mahoro mu byawe hamwe no kubandanya utera imbere nkashima rero nshimira nabo bose batwumvirije bariko baradukurikirana kuri BTV ko bobandanya baza baravuza indirimbo ziba zakozwe n'aba bana bakiduga ntibihatire kuri bajya bamaze kumenyekana kuko bajya bobo baramaze kubona aho bageza barabona ko baguma batera imbere nkatera kamo cyane cyane uwo mwana Ken Biyama yabisavye umuririmbyi Natasha Rabamba nimba ariko aratwumva cyo bazobimubarira Big Fizzo Satubi nibo yama yantumye ko ati nshikirira bajya abantu ubwo butumwa burabaraba mwumvise akamu mutewe mwebwe baririmbye subiramo ni Natasha ngira ngo reka vyivugire niho bo vyumva neza okay abantu nifuza ko ufita mu mugongoni Natasha la Noma la Boss la Bamba Satubi Bifes on the floor Big Fizzo abo ndifuza ko bofata mugongo bakumva yuko nanje ndi mwene wabo mutoya nanje nifuza gushika ku ntambwe harakandi nagomba nongereko mwumvise aho abarati harimo barafise n'impano zo kuririmba indirimbo zama publicité cyeza ama promotion kwishira hamwe kanaka ako karirimbo ka Musumba Style bagize ntikaraje habona mu bisanzwe karacari mwibanga bapfuye kugacishako ariko harabo kumva ati kuki baririmbye iyo ndirimbo ya Musumba Style barabahaye akanoti nta kanoti babahaye ariko iyo shira hamwe ivyi bakorera bisumba kubaha amahera irakunda kubambika impuzu cyane cyane ikabagura ibikoresho vy'ishuri akenshi ngira ngo kuba bamaze iyo myaka 3 iryo shira hamwe Musumba Style abarongozi baryo barakunda gushiramwo ukuboko mu gushigikira ikigo Fondation Uwiragiye ni nayo mpamvu baci bahitamwo barayishimiye cyangwa ati ishimwe impano bafise cyangwa ati twishimikije ibikorwa yishira hamwe idukorera reka tuyigaragarize kano karirimbo tugahingure kazobanezere ku munsi mukuru w'abakozi uri mu guhimbazwa niyumvo yatunye bakora ku karirimbo ubundi abandi bafite amashirahamwe amasosiyete atandukanye barahawe ikaze muri Fondation Uwiragiye baba bana bakorera indirimbo bateza imbere impano z'aba bana murakoze cyane ngira mwumvise byinshi bitandukanye tari kumwe nabo muri Fondation Uwiragiye canke Uwiragiye Foundation aho twari kumwe na Ken
Swaga sivyo Yes. hamwe na Alexis Godzi nimubona. hamwe na Terence Ininahazwe turabashimiye cyane kuba mwitavye kano kamo kacu twizere ko kino kiganiro gifise aho kizobashitsa n'abantu bari ko baradukwirikirana bafise ico bashaka gutera mbega hari akanimero uwo barondera yo batora akanimero murashaka gutelefona ku kanimero kiwanje nyine kubera abo badashaka gukoresha telefone ari abanyeshuri mushaka gutelefona ku nimero 79 80 59 59 79 80 59 59 sinaje nitwaje akadepri akico kigo nabaha adresse zikwiye yego hama hari imbuga kumbure mwabakoreye ku nkuwanditse izina ryawe akababona kuri Facebook canke iki kiretse uyu twashiriye indirimbo kuri fondation Wiragiye abashaka gukurikirana ibikorwa byo fondation banditse kuri Facebook fondation Wiragiye barabibona bagiye kuri YouTube barabibona turafise na site web wandika wiragiyefoundation.org murakoze cyane yes reka tuba sezerere ku karimbo kitwa ibitangaza tuca tugaruka tubandanya n'iganiro cacu ca Be Live Show hama turaza kwakira n'abandi batumire mu kanya turaza kuba turi kumwe na Landry Promoter hamwe na Ami Pro aho baje kutubwira igikorwa twazindukiye ko uno munsi hariya kumugoboka turasubira mu kanya nyuma y'aka karimbo ibitangaza Can we be Swaga record hey oh high melody Roda Ishizo Vianney Pro yeah bazo kwiteza ibitangaza